Mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muriko muratwumviriza muri iyi ni radio Peace FM ijwi ry'ugwaruka mushobora kutwumva amasaha 28 kuri 28 muciye kuri 3 akaburungu radio Peace FM akaburungu kome amakuru mu rurimi rw'ikirundi muyumva kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu turi ku wa kabiri igenekerezo rya 27 ruhuma mwaka wa 2024 amakuru y'uno munsi ashamikiye kuri zino ngingo zikurikira. Umuharire de tabara uriyamiriza itangazo ryaraye risowe na leta y'u Burundi ku bijanye n'igitero bakoze. Uyu muhari ugasaba amatohoza yigenga ku banyagihugu bishwe. Hari umugabo w'imyaka yaba 40 yagandaguwe mu Gatabo muri komine Kiganda intara ya Muramvya akaba yishwe n'umuhungu wiwe acarayanyaga n'ubu akaba atawuzi irengero ryiwe. Inyuma y'urupfu rwa wa Mutamambo Nihankuye Oscar yishwe aboshwe agatabwa mu ruzi mu Barazi ubu nta butungane umuryango usaba leta kuwufasha basi baronke ikiziga kugira bagishingurane iteka. Amakuru mukaba mugira muyashikirize na jewe Albert Maheke abandiko mfashwa na Yves irakoze muhinga bw'ivyuma kaze mwese. Radio Peace umuntu yitwa Harerimana Jean Pierre uyo yahora ari kumwe na Maroha mu ikambi ya Mahama avuka muri komine Matongo intara ni Kayanza umutumba ni Burengo arashobora kumwerekana ari muzimu no munsi akavuga ko uwo muntu ahari ari muzimu ushaka ko tuja tureka gusa naho umengo turiko turakinira ku buzima bw'abantu none umutekano w'abanyagihugu ubazwa abandi unore nimba jewe dupfa karindi nka nico umuntu eske ncamfata etikete yari nimba rero ubwicanyi burabaho kandi nta gihugu na kimwe kitabamwo ubwicanyi ivyo rero nituje kuri byinshi reka ndakubwiza ukuri rero hariho impfu zirabaho impfu nimba jenshwanye n'umuntu tuga akabamwo umwapfa ikibi cacare ariko rero nkuko nabivuze hari ivyo ntazi nanje nuko nabikubwiye je n'umunyagihugu. Narimejeje kubibabwira hari umugabo w'imyaka 40 mu gisagara ca Gatabo muri komine Kiganda intara ya Muramvya aheruka kwitaba Imana kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 24 ruhuma umwaka wa 2024 inyuma yo gukubitwa n'umuhungu wiwe. Amakuru atangwa n'ababanyi b'uyo muhisi amenyesha ko inyanduro ku y'urwo rupfu yabaye imishwano iturutse ku matongo hagati y'uwo muvyeyi n'umuhungu wiwe. Uko babandanya bavyigana ngo bamaze gushwana baragwanye umuhungu akubitase amusiga aryamye hasi ari naho yahavuye agiramwo aritaba Imana. Inyuma yo gukora iryo bara uwo muhungu yaciye atungwa nayo yameze gushika ubu nta uramenya irengero ryiwe. Bamwe bikeka ko yoba yasubiye mu gihugu ca Tanzania aho yakunda kuja gupagasa abajejwe intwaro mu Gatabo batera ivyatsi ubwo bwicanyi bagasaba ko abagiraniye ibibazo bwo kwitura ubutungane. Nubu wa Mutamambo Nihankuye Oscar yicwa aboshwe mu nyuma gatabwa mu ruzi mu Barazi nta butungane burakora. Hari kwigenekezo rya 18 ruhuma umwaka wa 2024 inyuma yo kugandagurwa azira ko atagiye mu bikorwa by'urusangi byo gusasira ikawa z'umugambwe CNDD-FDD umuryango wiwe usaba basikize gacu wabo ngo bamushingurane iteka. Nyuma yaho basabiye ubutungane bikaba akamizwe n'ingoma. Maria Caroline Nahazwe yaduteguriye byinshi kuri iyi nkuru. Nkuko makuru dukura mu ntara ya Muramvya komine Mbuye ku mutumba wa Musama vyemeza umucambambo Nihankuye Oscar w'imyaka yababa 60 y'amavuko yishwe ku igenekerezo rya 18 ruhuhu mu mwaka atowe mu ruzi mu Barazi n'imbonera kure zitandatu zari zirongowe n'uwitwa Ndayizeye Eric asanzwe ari mu gwaruka rw'imbonera kure rwo ku mutumba wa Musama.
Mutama Mbonihankuye yatawe mu ruzi mu Baraza boshe inyuma yo kubura ihadabu ry'amafaranga 100,000 yakwa n'izo mbonerakure kwikosha ryo gusiba mu bikorwa rusange byari bitegekanijwe kuwa 18 Ruhuhuma. Ibikorwa rusange byari bigamije gusasira igipimo c'ikawa cegukira umugambwe CNDD-FDD ku mutumba wa Musama. Mutama wacu Mbonihankuye Oscar yiswe urupfu rw'agasenyaguro rw'agahinda ruteye inkono n'umubabaro bimwe biteye ubwoba biteye no kumviriza no kuraba ku munsi wa gatandatu aho hari hategekanije ibikorwa rusange byo kuza gusasira agahawa k'umugambwe CNDD-FDD. Hama mu nyuma ivyo bikorwa rusange bararitse nk'uko bisanzwe niho Umutama Mbonihankuye Oscar ataronka akanya ko gushika kuri ivyo bikorwa rusange. Mu nyuma arafatirwa n'udukorwa two mu mirima ateza gukora mu mirima kuri uwo mutumba nyene wa Masama ku ruzi mu Barazi ari kumwe n'umupfasoni wiwe. Amaze kugenda rero kuri uwo gukora aho hantu ho rero ibikorwa rusange biheze hahava hatangura uruhigi rw'abantu bose batitabiriye ivyo bikorwa rusange. Mu nyuma uruhigi rurabandanya bahava bashikira rero baraca ku muhana uwo Mutama Oscar bagiye ko Mutama Oscar basanga se hari barabazi yari bacara barangira iyo yagiye gukora mu mwonga bahasura musangayo. Niho rero baca bamufata baravuga ati mbega wewe ikweri ko cyaje ku bikorwa rusange nawe ati jewe uno munsi nta kanya naronse vyangoye nari mfite hano ko ndakora nagomba kwihutira kwihwabira kugira ndakore ndari ndahahejeje. Zambonera kure bari batandatu niho bariko bari muri urwo ruhigi rwo guhiga abo bantu. Ababanyi biwe bamaze kubura ikiziga c'umubanyi wabo babuze batanse bariciye umukuru w'umutumba wa Musama arabura ico akora kuri iyo dosiye yo kwitura musante wa komine Mbuye Everine Ndayisasirire n'umuhanuzi wiwe n'inkunda Piyo ariko nabo nyene bakaba barakora kuri iyo dosiye bagahesha. Twaratakavye kuri uwo mutumba turatabaza umukuru w'umutumba ntiyatwitavye ngo adufashe kurondera ico kiziga. Turatelefona musitanteri wa komine Mbuye yitwa Everine Ndayisasirire ariko nawene ntacadufatije ahubwo mu nyuma tumaze kumutura ikibazo yahitamwo kudukupirako telefone. Mu nyuma tumutelefone ntanatwitabe zambonera ko ntizamwumvirije na gatoya ahubwo mu nyuma bamaze kubona ko atamahera afise ngaho oye kuko baranamusofye basanga atamahera yagendanye. Mu nyuma ahubwo aho yari aboshe niho bacamujana bacamuta muri rwa ruzi mu Barazi aboshe kandi abona uruzi. Rero turamutwara n'ubu rero uwo Mutama ntawuramenya irengero ryiwe. Amakuru tubandanya duhabwa n'abanyamasama avuga ko uno munsi Ndayize Eric n'abagenzi be bafatanije mu gukora iryo bara harimwo uwitwa Aimable Erase Batazira Rasa wariraye na Thierry bazo bamaze gufatwa bagafungirwa mu gasho ka komine Mbuye aho bamaze kumvirizwa n'inyamiramabi inshuro zitatu. Igiteye amakenga aba banyamasama nuko izo mbonerakure zitanguye kwagiriza umuhisi Mbonihankuye ko ari we yite mu ruzi mu gihe byabaye umugore wiwe abona. Abanyamasama basaba umukuru w'igihugu Valito Ndayishimiye guharanira ubutungane kugira amaraso ya Mbonihankuye Oscar ahoregwe umufasoni wiwe nawe n'udupfuvyi dutanu asize baronswe indishi y'akababaro. Rero twebwe tugasaba ko nyene cyubahiro ubwa mbere umukuru w'igihugu yodufasha ubutungane bugakora abo bantu bakoze iryo bara bagahanwa bimwe vy'akarorero. Turasaba cyane dushimitse indishi y'akababaro niwe yarikiremesha mu muryango niwe yafashanya n'umufasoni kurondera mugabo no munsi umufasoni turabona yuko ariko ararondera wenyene izomugora ukuntu azoshobora kuzotunga abo bana batandatu. Turasaba dushimitse ko abajeje intwaro muri komine Mbuye bodufasha kurondera ikiziga c'uwacu kugira tugifubane iteka. Birateye agahinda kubona uwacu agenda akagenda amazima yongo ariko abajeje intwaro ntagiye ikintu kimwe badufasha kugira turondere ikiziga dushobore kumufubana iteka. Nivyo uwagiye yaragiye ntakigaruka ariko twasaba ko ikiziga tuboneka tukamufubana iteka. Mu ruganda rwa Radio Peace FM turacarondera buramatari w'intara ya Muramvya kuri ico kibazo ariko turacamukenye. Maria Carlos nini nahazwe kubw'uruganda rwa Radio Peace FM ijwe ryo gwaruka. Maria Karori nazwe urakenuye. Makuru y'umutekano nyene umuhari ugwanya leta y'u Burundi ukoresheje umuheto Red Tabara wazindutse ushira habona ivyo bise ibinyoma by'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD bavuga ko batigeze batera hagandariye abantu kandi ko badashobora kwica abanyagihugu. Nkuru twayiteguriwe na Viatori Tone haragira mu nuko biri muri iryo tangazo umuhari wiyemeje kugwanya leta ya Ndayishimiye biciye mu ngimba Red Tabara batangura babeshuza itangazo rya leta
leta ryashyizwe ko umukono n'umuvugizi wa leta y'u Burundi Jerome Niyonzima kwigenekerezo rya 27 ruhuhu mu mwaka w'2024 aho iryo tangazo ryavuga ko leta y'Igitega yakiranye umubabaro urupfu rw'abasivile batandatu n'umusirikare umwe yamara abo leta yise umugwi w'iterabwoba mu kiganiro cihariye bahaye ijwi ry'ugwaruka umuvugizi wa Red Tabara Patrick Nahimana yasiguye impamvu bahisemwo gutera ahari ingoro y'umugambwe CNDD-FDD ari kubera ko hari hamaze iminsi hakorerwa inyigisho za gisirikare zihabwa ugwaruka rw'imbonerakure zivuye mu mihingo yose y'igihugu kandi ko bari bafise amakuru ko baraye bahawe n'ibigwanisho mbere bakicamwo zibiri muri izo mbonerakure. Red Tabara mu itangazo bazindutse bashira ku mugaragaro biyamiriza ibyashikirijwe na leta y'u Burundi ko boba barateye ahari ariko habera ikigandaro bakamenyesha ko batazokwigera batera abasivile kuko aribo bagwanira. Hagataho Red Tabara isaba amatohoza ataho yegamiye umuco ushobora guhabwa abarundi n'amakungu. Uyu muhari uvuga ko ugizwe n'abatabazi wemeza ko uharanira uburenganzira bwo kwishira no kwizana hamwe n'amasezerano yarusha yatewe igikumu mu mwaka w'2000. Gusa mu minsi heze Varisito Ndayishimiye yahamagariye abo bagwanyi ba Red Tabara kuyoboka umugambi wo gushira hasi ibigwanisho gusubizwa mu buzima busanzwe no gushigwa mu nzego z'igihugu dedere mu pfunyapfunyo ariko umuhari Red Tabara ukibikozwa ukaba wabivumiye bugahera. Red Tabara ikaba idahengeshanya kwama isaba amakungu ko yogondoza leta y'u Burundi hakaba ibiganiro bihuza leta na Red Tabara gutyo amasezerano yarusha ashigwe mu ngiro hanategurwe amatora ahurikiyemwo bose. Nawe Viatori Tony Haragiramungu ndagushimire. Imyidogo ni myinshi mu basirikare b'u Burundi barungitswe gufasha ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu rugamba ruhambaye rwo kurwanya umuhari M23 urwanya leta ya Kinshasa. Abo basirikare bakidogera abarongoye ko babahinduye nk'imbohe kugeza ubwo bankigwa no gutunga za ngendanwa zabo. Inkuru twayiteguriwe na Odasi Kabura. Iyo myidogo y'abasirikare b'u Burundi barungitswe kuja mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo gufasha ingabo z'ico gihugu mu rugamba zihanganyemwo n'umugwi M23 urwanya ubutegetsi bwa Kinshasa ifatiye kuba barabujijwe n'indongozi zabo ko kizira kikaziririzwa gutunga telefone atanisiguro bahawe mu gihe abandi basirikare bafashanya nabo muri urwo rugamba bo bemerewe kuzitunga. Abo basirikare b'u Burundi bakavuga ko ari akarenganyo bariko bagirirwa n'abategetsi babo bagatunga agatoki General de Brigade Elia Ndayizigiye batazira muzinga ko ariwe ari kwisonga mu gufata iyo ngingo mu ntumbero yo kubacecekesha kugira ntibavuge ingorane bariko barahura nazo kuri urwo rugamba barimwo batazi nico bagwanira. Bakidoga bavuga kandi ko icishe inyuma y'iyo ngingo harimo n'ubusuma bweruye aho ibyo bagenewe batabihabwa kugezaho baja ku rugamba batubitse uwavubi. Ikindi kibabaza izo ngabo z'u Burundi ziriko zigwanira ku gataka ka Kongo nukubona bashigwa imbere aho rukambye kandi bumva havugwa ko haje n'ingabo za SADC izo bumva ku matwi gusa, ibituma iyo rukambye babura n'ubatabara mu gihe ingabo za FARDC n'iyindi migwi bari kumwe iyo basugerejwe baca bayibangira ingata bigatuma ingabo z'u Burundi zihatikirira. Ku bwabo basirikare bakabona ko bugarijwe batari buvugane n'imiryango yabo nubwo indongozi yabo shasha baheruka guhabwa ariwe Colonel Porciano Hakizimana ariko agerageza kubarema agatima, ariko bakabona ko ataco aje guhindura ku ngorane zibugarije bitewe ko nawe ubwiwe abohewe amaboko imugongo n'abamukurira harimo
General de Brigade Muzinga, bagatera kamo umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye kubitaho nk'uko ari kizigenza wabo abafashe gutora inyishu z'ibibazo bibugarije. Zimwe muri izo ngorane ikiza imbere ni ukubakura ku gakano indongozi zabo zirangwa n'ubusuma, izifise ubushobozi buke bwo kuyobora urugamba no gusuka ingabo kuri songoye atani ibigwanisho bikwiye bafise, indongozi zitabemerera gukoresha udutelefone twabo, kandi ingabo za Kongo bitirirwa gufasha urugamba bo batunze telefone zabo, ibibonwa n'abo barundi ko basa n'abafashwe nk'imbohe n'ababarongoye hamwe n'ibindi. Bakagiriza kandi Muzinga ko akoresha akamwana wa mama amanyanga menshi kugezaho n'abo agenye kumufasha iyo batagende mu gushaka kwiwe batamara kabiri mu mabanga aba yabashinze. Bagatakambira umukuru w'igihugu c'u Burundi kandi Evariste Ndayishimiye kuzirikana niba koko bagiharurwa mu zindi ngabo abereye kizigenza ko yo batabara akabakura muri ayo marushwa barimwo, bagasubira guhabwa uburenganzira bwabo nk'abandi barundi bose, co kimwe n'abandi basirikare baba abari ku gataka k'u Burundi canke ahandi hose barungitswe kurangurira akazi kabo ka misi yose. Nawe Odasi Kaburo ndagukengurukire. Umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano inamahoro baheruka gushira habona urwandiko rwo gushikira umenyeshamakuru Floriana Irangabiye. Muri urwo rwandiko inamahoro bavuga ko batangazwa n'inyifato ya leta y'u Burundi yo kwagiriza uwo wese avuga ukuri ko yahungabanije umutekano w'igihugu. Kurikira umupfasoni Marie Louise Baricako arongoye inamahoro. Urwandiko umuhari n'amahoro wasohoye ahanini rwari urwo kwifatanya n'umukenyezi umumenyeshamakuru Floriane Irangabiye amaze iminsi aburagizwa n'ubutungane butigenga mu gihugu cacu. Turamaze igihe twumva benshi mu bitwa ko batavuga rumwe na leta iyo bafashwe ubu bagirizwa icaha kimwe, ca kindi nyene co guhungabanya umutekano w'igihugu. Ni naco Floriane Irangabiye yagirijwe. Urubanza rurava muri sentare nkuru ya Mukaza, ruremezwa na sentare nkuru ya Mukaza, rurasubira kandi ruremezwa na sentare nkuru isubiramwo y'Ibujumbura, acigwa igihano co gupfungwa imyaka 10 n'ihadabu ya miliyoni w'amafaranga y'amarundi. Ku bwacu bari n'amahoro tubibonamwo ugushaka gutera ubwoba barya bose bahanira agateka kazi na muntu, abamenyesha makuru n'abandi bose bitwa ko batavuga rumwe na leta, abaharanira iteka n'itekane mu gihugu. Barondera guhasha uwo wese ashaka gushira habona ya ntwaro y'agacinyizo, ukurya ibiturire no guhohotera agateka kazi na muntu nk'uko tubona byabaye ndanse mu Burundi. Nta cemezo na kimwe gifadika cigeze cerekanwa mu rubanza rwa Floriane byo kwerekana ko by'ukuri ivyo yagirizwa yabikoze, ari naco gituma tubona ko yarakwiye kurekurwa n'ingoga atana kimwe kirinze gusabwa, aho ariko nuko ubutungane bwoba bwige. Nta na kimwe kindi kiriko kiratuma Floriane Irangabiye atotezwa akaborezwa gufa atari umwuga wiwe umumenyesha makuru. Marie Louise Baricako akabazwa cane no kubona abari guharanira uko kuri aribo babikora, gutyo abaharanira agateka kazi na muntu bakaburabuzwa. N'ubu nyene tumukurikire. Birababaje kubona ingene abamenyesha makuru, abaharanira agateka kazi na muntu, abo bose bahagararira ukuri, umutekano, amategeko n'uburenganzira bwa bose baguma bagirirwa iterabwoba n'itotezwa bitagira izina. Tukababazwa na cane cane nuko ivyo vyose biba. Abari bajejwe guharanira amahoro n'umutekano by'abanyagihugu barorera, baba babibona. Igihe rero kirageze n'ukuri ko abatwara Burundi bo kwikubita agashi bagakoresha ubushobozi bwose bafise kugira barwandurane n'imizi ico kibi ciziziye igihugu catwibarutse. Ibanga bajejwe no kugwanira Uburundi n'abarundi niboye kubisamarako. Muri urwo rwandiko twarakeje Floriane Irangabiye ku rukundo n'ubwitange yagaragaje ngo igihugu camwibarutse kigire kazoza keza.
ibiganiro byinshi yagirishije byarubatse abatari bake. Tumusaba rero kudacika intege, tukamwemerera kuguma kuri ya nzira yo kubandanya turondera inzira zifashe kugira ngo Burundi bwogorore. Twariyamirije rero ubwo rubanza rwaciwe na sentare gasamburamanza kuko runyuranywe n'amategeko yemerera zina Murundi wese gushikiriza ivyiyumviro vyiwe, kandi ubwo rubanza tukabona ko runatosekaza cane izina ry'Uburundi mu makungu. Twarangije dusaba dushimitse abarongoye igihugu ngo bakore uko bashobora bahagarike iyo ngeso yo gufatira amaboko imugongo ubutungane bw'igihugu, bahagarike ikubagurwa ry'abamenyesha amakuru, abahanira agateka kazina muntu n'abatavuga rumwe na leta iri ku butegetsi, bace barekura Floriane n'ingoga atagisabwe kuko ifungwa ryiwe arakarenganyo. Marie Louise Baricako arongoye umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi n'amahoro. Mw'ikoraniro ridasanzwe ry'igisata c'ingenzi uyu mwaka w'2024 umukuru w'igihugu Baristo Ndayishimiye yerekanye uburyo bwinshi bwokorwa mu gisata c'ingenzi. Yaciye abaza abari muri ico gisata ko boba bazi aho Rwagasore yaba. Umwe mu baraho yaciye amenyesha ko ahazi. Umukuru w'igihugu yamenyesheje ko hagiye kuronderwa hagirwe ikibanza c'iratiro mu gisata c'ingenzi. Muri iryo koraniro umukuru w'igihugu Baristo Ndayishimiye yibukije abarundi ko bokoresha indamutso idasanzwe y'amahoro. Indamutso na Yezu Kristo yakoresha ishobora kuba isanga insiguro n'izindi ndamutso nka Shalom na Assalamu alaikum. Umukuru w'igihugu yavuze ko igisata c'ingenzi bisaba abantu bakunda igihugu, batohoza kandi bazi kuryoshya ingenzi, naho hari ibigo bimwe bimwe usanga bakorayo atavyo bazi. Yibukije ko isuku ritegerezwa mu gisata c'ingenzi, ibintu bakunze kwitwa utugenegene nk'agatebetebe, ugutwenza n'ibindi byose bikenerwa mu gisata c'ingenzi. Inzu y'umuganwa Rudoviko Rwagasore igiye nko kuronderwa igirwe ikibanza c'iratiro co kwakiramwo ingenzi. Ninaha dusozereye amakuru twari twabateguriye. Shimire mwese mwayakurikiranye kuva mu ntango zayo. Uruganda rwacu rwayatorokanije hamwe na Yves Irakoze yari muhinga bw'ivyuma. Namwe ndabashimiye. Nayo jewe Albert Maheke nayabashikirije. Duhane isango umunsi w'ejo. Mugire aho muba mubahwe n'agahwana.